Umushikiranganji wa mbere Gervais ko buca asaba umukuru w'igisagara cya Bujumbura kurabira hafi ingorane ziri mu barongozi ba komine Mukaza. Ibi rero hakaba bishikirije muri ya ntumbero yuko abashikiranganji ba leta y'u Burundi bose bategerezwa kwishikira ku kivi kumviriza ibibazo biri mu banyagihugu. Mwe nimwe abanyoko komine Mukaza iri kirasha. Mwe nimwe abibonye. Umwotsi uri kuraduga muri komine Mukaza. Ni ngorane. Komine Mukaza, quartier Mutanga. Nyakubahwa murongozi w'igisagara ca Bujumbura. Mwicari ibibazo byose biri muri komine Mukaza bitora inyishu. Ico nza gusaba umushikiranganji baza kuraba komine Mukaza ukwitwawe arungike sisese gite komine Mukaza ukwitwawe ko ari ingorane. Impanuro ntanganganize nko nazivuye muri yakurikiza ry'amategeko. Muntu uzogenda ukiherera ngo ari ibintu by'iwawe uri kurakora. Ntabyi wacu dufise muri bibanza turimwo. Nitugira namba. Ngo ndafise ibyo umushikiranganji wa mbere ngo vyi wanje singira namba. Umunsi twicara kuri izi ntebe niwo ujya munsi nyene umunsi twazivuyeko. Kwitariki irandizo kuyivako. None kubera ko ubuzi kuhicaye kandi uzohava ubigira ibyawe gute ubanje gukumira abandi ukutamenya hagiye ufise urwego rukurikirana ibikorwa ukora abari nkinzo kuri wewe utumugira amanyanga yandi ugafundikanya mugabo ukabicisha muri rwa rwego hamwe bizogufata bakavuga bati urwego rwarabyemeje rwari hejuru yanje ibyo ufundikanya bindi urwego rujejwe gukurikirana uburongozi bw'igisata urimo butariko bubibona neza utabugishije inama ni ku gahanga kawe kandi uzobyishura wenyine. Nushobora gufata komine ngo uyishire mu gipfunsi yo kwigwaye utumurondera kundi kuntu jenga ukabakwega bakazamwo ukabikora muri kumwe nabo. Naye kuvuga ngo ugira bate hariya urabata hariya nawe uzotarikira muri za mpome zine. Ni vya komine siki wawe ni vya bene gihugu. Arigiye twumva ngo turi mu maposta kumwe tuvyitanye izo poste tukaca tuziyitirira ngo nizi wacu eka ikomine ni yabene gihugu bose. Ikomine si ya mustanteri izone si ya chef de zone quartier si ya chef de quartier ka byose ni vyabene gihugu. Ariko nani bagiye kuvuga abarundi tumenyere yuko iyo hari byatugoye twandika udukete dutanga imihoho tubimenyere yuko byatugoye tukabona ko byatugoye tuvuga tuti nyakubahwa wari washinze aya mabanga hariho ibyangoye ntatunganiriza bana tuza gutunganiriza none ndakinjuye rondera ubundi muntu weza gutunganiriza bajya abantu tubimenyere. Nejo kuguma tugenda abantu bose baducisha mu ijisho dusigaye turumengana umupira udapomye wapi bica bigorana. Tuzogira amahoro menshi cyane mu gihe tubonye ko ari byatugoye tugafata ingingo
ati jewe naje gutunganiriza ndiko ndatunganiriza none ndasavye ndakinjuye mushire wundi muntu abandanye atunganiza bene gihugu. Ni ingendo nziza cyane, ingendo nziza cyane. Mugabo uca wumva ngo noba nikuye amata mu kanwa. Tumenyere kwimena igihute nayo mata tuyikure mu kanwa ku neza yabo tujejwe. Nico leta mbye iduhamagarira. Umwe wese amenye ivyo ashoboye n'ivyo adashoboye, amenye ivyamugoye n'ivyo atunganije neza, kandi ivyo watunganije neza ntuvyiyitirire ngo niwe wabitunganije, ushimire y'Imana niyo yabigushoboje. Gervais ko buca Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ashiriza kandi ko abarundi bose ari bamwe kandi umwe wese afise ico ashobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Dusubire tumwumvirize. Koperative niwo mushinge duteza kubakira ko kugira abarundi bose bwa butandukane bwacu gatuma turabana ubuhutu bututsi ubutwa, nabwo turabane twese muri bwa bwoko bw'abarundi twese turi hamwe dushira ingufu hamwe. Ufise icazi akigisha abandi, uwagize icakora kikamuteza imbere twese tuza kumwigira ko nk'abarundi. Kwivyo nivyo vyatumye igihugu cyacu kiratera intambwe. Ugize ikintu, ugize icazana coteza imbere igihugu bagaca mugandagura. Wese ko vyagenze, turabe no muri politiki ko vyagenze. Bagwa agasore bose byagenze gute? Byagenze gute? Bandadaye bose byagenze gute? Kubera ko ari ivyimviro bari bazanye bishobora guteza imbere iki gihugu cyacu. Camwimvira iyo umuganwa Rudoviko kwa gasore no musi batamugandagura akabandanya intambwe yarazanye yo gushira abarundi hamwe no kubashira mu makoperative. Mwibaza ko twatugeze. Uzoza gusubiza muri ivyo rero nta gahengwe tuzomuha. Hari igihe tugenda tukabona two turagira mu miduga abene igihugu baduhezagije ngo tubatunganirize, mugabo tugenda turabari batangako, kumbe tugenda taco twambariye. Birababaje. Ibihejeje kuvugwa ngaha mwabonye ko ivyo nababwiye ko ari twebwe tubitera byose. Ibivugiwe ngaha havugwa twebwe nyine twicaye ngaha, nabanya ko zangora ngo tuziteza. Aba bashitse ngaha bamwe n'abarongo amakoperative abene igihugu ntibashoboye gushika ngaha. Iyo bashika nabo ngo bavuge ibibashikira byari kugenda gute. Hariho ibibazo, hariho ibibazo mugabe igikomeye cyane niki duhinduke. Utahinduka navuze ko bica bigenda, kandi udashaka guhinduka gukugwa ni kimwe. Urashobora gukugwa ugaca usanga naho uguciye uja n'ahandi hantu mu mwiherero kubera ivyo wakoze. Sinavuze ko amategeko bazokurikizwa, ntibazovuga ngo yari kanaka ngo yatwara ibi ngo ari gihangange. Ivyo ibihangange vyaheze. Hari ivyo wari batanze warenze ko by'amategeko, itegeko ryubahirizwe utugenda wishure. Ikibazo c'ubutunzi kama, iki ni ikibazo cyagiye kiragira ingorane kuva igihugu cabayeho, kandi urumva nuko bitahura turavye ivyo twaciyemo. Abagiye babonekana bose ngo baje kudufasha kugira nabwo rakona bigenze uko vyagenze. Rakona bigenze uko vyagenze. Mbe iyo dutangira kubukorako tukiri muri bimwe twarimwo yuko akaruta kandi kakamira, ubwo bwari gushikira abarundi bose. Tubishimira Imana ko vyagenze uko vyagenze. Hagiye tuzogera kubukurayo twese tumaze kwibona namwe ko turi abarundi twese duteza kusarikanya twese. Nani nta cyari kuvamwe, bwari kububwa abantu bamwe. Leta rero
irikikora uko ishoboye kose kugira aboshobora kuza gufasha mu gisata iki canke kiriya c'ubu butunzi baje bafise umutima yuko bataje kwiba igihugu, ko baza bagahabwa ikaze mugabo bakabikora ku neza y'abarundi twese. Ntibavuge ngo baje kuvoma batware, eka oya, baje bavuga bati inyungu zabe n'igihugu zirubahirijwe, natwe bw'imitahe tuzanyemwo irubahirijwe. Ico nico leta yifuza.